Sidibe. Oh, oh, yeah. Amazina ya Sidibe y'ukuri ni ayahe? Amazina y'ukuri nitwa Bizimana Babubakar Karume. Sidibe ryavuye hehe? Sidibe mu myaka ya kera nakunda cyane kuraba ama documentaire hakaba hari ikintu cyitwa satellite murayizi bon mwese murayizi ndavuga nti reka mfate iyo satellite musanzwe muzi ko atahicyogajuru ikigendajuru dufise ariko ndavuga nti reka mbere Uburundi ikigendajuru cyabo ndavuga nti reka nshire ko satellite di Burundi ikiba Sidibe. Sidibe yavukiye hehe ryari? Navukiye mu Cibitoki ngamu gisagara ca Bujumbura mvuka mu 1989. Sidibe yize hehe? Nize ishure ry'intango kuri école primaire Himbaza ndakurikiza amashure secondaire kuri mu Kanyosha aho nubita kuri CSK. Sidibe akunda iki? Amahoro cyane cyane kuko bifise amahoro urakora ibyo ushaka mu iterambere uriteza imbere abantu bose bagatera imbere dutera imbere cyarimwe. Sidibe yankiki? Sidibe nanka urwanko nanka nyine abantu batamahoro. Kuki Sidibe? Sidibe ni sorte ya opportunité nahawe murabizi muri concept y'ubuzima si ugomba gukoresha opportunité ugira hama idahari ukayikrea. Dia rero opportunité nziza nahawe na nyine cyubahiro yahoza n'umukuru w'igihugu kuba yaravuze Sidibe nakanu karyo y'abantu. Rero Sidibe ni isoko ry'umunezero nkuko nabivuze nkuko akajya kajambo Sidibe ex president yavuze kari nk'isoko ry'umunezero. Navuze ndeka dukore collabo na the president, why not turyohera abarundi. Sidibe afise abana bangahe? Abana batatu. Ku bagore bangahe? Na mugore mfise. Aba ex bangahe? Duharuye abahesi shobora kuba mfise aba ex bangana ni na 90 kugera ku ijana. Nugatavyo nishimiye atari ubuhizi. EP yawe nshasha witeze kwizo gushikana hehe? Romantic Sound EP ifise color yayo yisangije ugiye kuraba ifise couleur international uhereye kuri sound no kuri uhereye ingene tuyidandaza haba kumbuga haba n'ahandi. Nibaza yuko gushika kuri no mwanya hari ihinduka bikomeye n'abarundi baribona yuko umuziki wabo tanguye gushaka ukuragenda ku yindi ntambwe. Nibaza yuko tugerageza gushitsa ibyo abarundi badutumye. Ni yahe ndirimbo yawe yakudugije cyane? Umuririmvyi yavuse muri 2000 abarundi bagiye kuntahura neza mu 2010. Icyo gihe nari mfise umuntu abantu babiri bafite ukuboko nkuko mfite amaboko abiri ukumye kwari kwa Amiri Pro ukundi kwari gufashe Landry hama nakoze album. Iyo album abantu benshi niyo bazi Sidibe ariko havuyemo indirimbo imwe yiswe inkuru y'ukuri ariyo ndirimbo yatumye mba Sidibe mubona. Ivyo uririmba vyose aba rukuri? Zimwe rukwandika ariko hari izindi dukura inspiration mu buzima tubayemo cyangwa ubuzima abantu babayemo hirya nino. Kuki abaririmbyi badakora ama business nk'ahandi? Ni ikibazo kigomba kuba kidupreocupa cyane. Ni how ushobora kuba ufite izina rikomeye nk'umu artist ariko ukaba ufite brand utafise business branding nka business yawe. Ari cyo kintu tugomba gukorera ko vuba ndazana Sidibe car shampoo product yanje itandukanye cyane no kuba nta ataho ihuriye n'umuziki. Waravuze ko kubaka izina byagutwaye ibintu byose woba wibona nk'umudereva wa Buja Flavor? Nibaza yuko kubaka izina mu bintu byose ndashaka kuvuga for example umukene n'umutunzi. Nje ndafise logique yuko umuntu ashobora kumukena bishatse akaba umutunza bishatse byose bituvako ariko kugira ngo utere intambwe hari parcours ufata. Iyo parcours rero niyo kubaka izina kubaka
ikintu cyari cyo cyose uretse no kumuririmbyi umuntu wese ari umuntu yatanguye ku kabotike kuno munsi akaba afite etage yagize struggles nyinshi zitandukanye kugira ngo umuntu abe president de la republique yafise ahantu yaciye buri kintu cyose kucyubaka biragoye nibaza yuko ari kwa kontu Imana yavuze ati umuntu azojya yirondeye umuziki ndundi ubuzi kugira usohoke mu makungu nibaza yuko ari ukudatahura canke ukuntu twinjiye muri music tudatahura music neza n'inzira zazo nkuko mubizi mu myaka iheze agaciro ntako umuririmbyi yiha agaciro ku buryo byari bigoye cyane kugira ngo ahabwe agaciro haba mu gihugu canke hanze ariko ku munsi tugenda duhindura couleur ndetse tugenda twiga ukuntu dushobora kudandaza umuziki wacu nico kimwe na ariko byose bikaba bihagaze kuri made in Burundi sikuvuga ngo Sidibe ngomba kugenda gukorera hanze ariko kuba international ariko kuyidandaza ariko tukagira par exemple abana nk'ikawa ikawa no munsi irakorerwa ngaha ariko ikaba idandazwa hanze ku isi yose ni kandi akaba ari ikawa nziza nibaza yuko ariko tugiye kubikora Sidibe azohagarara ngaha agire made in Burundi video yakorewe mu Burundi audio yakorewe mu Burundi gutyo tugurishe hanze tugire exports. Ninde muririmbyi akuhespira andespira umuririmbyi andespira ninde muririmbyi akurespira umuririmbyi andespira ni benshi uhereye kuba ririmbyi bakera bagiye bakora neza bacanco wa Miss nibaza yuko Kidumu ari umuntu nawe nyine yaduha inspiration kuko nibuka mu myaka ya kera 2001 akorora udupapuro mu ndege twavuga ati namahera bazanye tugiye kuraba tukarabana umutama fisi urupara ni Kidumu kibido icyo gihe nibaza yuko ariyo twaca tuvuga duti wow turashobora natwe kuba nka Kidumu why not umusumwe ariho ba Manudi Bango ndetse ba Manudi Bango ariho na generation zubu z'imyaka 10 heze gushika uba Chris Brown n'abandi hamwe uhura n'umukuru w'igihugu wo musabiki no musaba ibintu bitatu byotuma abanyamuziki abaririmbyi besh twese dutera imbere sibaza ko no musaba ikintu cya Sidibe wenyine sinibatsa kuko dufise kumufasha guteza imbere abiwe kuko nk'abantu turi imbere tuboneka nibaza ko no musaba ikintu gifitiye inyungu benshi gifitiye inyungu rusange dugo ntokivugira ngaha. Niyihe stage imaze kuguhahamura? Nayo. Niyahe concert umaze gukora ukishima? Nyinshi. Ni ariko concert ya mbere nakoze izamwe abakizwa hari mu mwaka wa 2010 nkoze album inkuru y'ukuri. Icyo gihe n'abakizwa baraje muri concert yanje. Yari launch nakoreye kuri Musée Viva. Itegwa na MA Production hamwe na Landry Mugisha. Ni kihe kintu wakuye muri Wasafi? Muri Wasafi naragiyeyo. Ikintu cyambere nibuka yuko bambajije ati Sidibe niki cyo twereka kuri umusana muririmbyi akomeye mu gihugu cyacu. Ku isi y'uno munsi muririmbyi yagizwe na platform imbuga zawe YouTube na million office content. Instagram yawe nta blue tick ya office 42,000 followers. Why? Icyo gihe uko navishyuye navuze nti wacu bakoresha cyane Facebook kandi ntibitaho imbuga. Benshi mu Barundi barahaririye ariko bafite icyo bize ariko barahigiye ikintu kinini. Ni kuvuga yuko urugendo rwanje rwariyigishije directement abarundi bose uko baciye batangura kugura Instagram. Benshi batangura kugura izindi mbuga, batangura gukoresha imbuga za YouTube kugira ngo nejo bundi ntibaze bamaramare mu makungu. Indoto zawe ni za kuba no genda hanze abantu bavuga ati wow Burundi bwiza. Ndarushe no genda hanze bakambwira ngo Burundi wow bad country no. Ndashaka guserukira igihugu canje mu nzira zo kukivuga neza, kukimenyekanisha neza hose ku isi nzima hako kivugwa nabi. Ibaze ikibazo wiyishure. Sidibe kuki ukundana?
kubera yuko urukundo gushira hamwe ari byo bintu bizotuma dutera imbere twubaka Uburundi bwiza abana bacu bavukira heza. Ana yiki kongwe, umucyumusa